Ndabahaye bwakeye, ndabahaye mwiriwe bakristo, tugire Kristo. Aha mubona turi jewe ndi inkuru nziza Apollinaire mumenyereye kuri Agora TV. Uno musi turi kuri paruwase ya Nyakabamba. Iyo paruwase ni paruwase ihimbaza uno musi umunsi mukuru w'imyaka 25 ibayeho. Iyi paruwase rero ikaba iriko irahimbaza uwo musi mukuru, tukaba twifuza kumenya byinshi kubijanye n'iyo paruwase. Ejo bundi muravyibuka twari twagendeye paruwase Jene aho twashoboye guhimbaza hamwe n'abakristo umunsi mukuru wiyurizwa mu ijuru rya Yezu. Rero inyuma yaho, inyuma y'imisi 2 tukaba tugeze muri paruwase rya Kabamba kugira ngo naho twifatanye n'abakristo basanzwe bariko barahimbaza uyu munsi mukuru w'imyaka 25 iyi paruwase imaze. Kugira ngo rero tumenye byinshi bijanye ni paruwase, twegereye umusaseredoti kugira ngo atuyagire atubwire byinshi byerekeye iyi paruwase. Padiri mahoro. Mahoro cyane. Ego, mwoshobora kutwidondora? Ego, je nitwa Patiri Oscar Ntirampeba. Umupatiri yarongitse mu butumwa ngaha mu paruwase yatiwe mu 2023 yatirirwa muri paruwase Busiga. Ego. None rero uyu munsi nk'uko mwabivuze turi ko turahimbaza umunsi mukuru cyane gose kuri paruwase yacu ya Kabamba, kuko n'umunsi mukuru w'imyaka 25 paruwase yacu imaze ibonye izuba. Imaze ibonye izuba. Ego, kubatayizi ino paruwase itombereye hehe? Iyi paruwase yacu ni paruwase iri kumera diocese ya Ngozi. Ikora ku maparuwasi ngira ndababwira. Mu bumanuko ushira uburengero hari paruwasi Bukeye yo muri diocese nkuru ya Bujumbura, ariko kandi ngaho hiyo mu burengero hariho paruwasi ya Musigati, ariko kandi hariho mu burengero bushira uburaruko hariho paruwasi Mubuga diocese ya Ngozi, ariko kandi hariho mu buraruko paruwasi ya Gatara, mu buraruko bushira ubuseruko hariho paruwasi Gisyo, mu bumanuko bushira ubuseruko hariho paruwasi Buraniro. Izo nizo paruwasi duhana imbibe. Iyo paruwasi rero yavutse mu gihe mu kibajara 1999 itangurira agashure ka paruwasi Buraniro, karagashura yari gisikirisari igisata. Yego, hama rero itangurira rugo mu Byakamba ruguru sahaturi hariho amashuri, hari amashuri yisumbuye. Niho wayitanguje yatangujwe niwo bita Joseph Mara Gizepe. Niwe yayitanguje, ayitanguza n'umuzungu yayitanguje. Mugabo kandi twamenya yuko ico ciyumviro cari mu mwungere wacu Stanislas Kaburungu, n'icubahiro umwungere wacu Stanislas Kaburungu niwe yarafise yari mu bitekerezo by'uwo mwungere. Neza rero iratangura. Kandi ntaguciriyemo, turabona yuko urugendo rumaze gutangura n'ibirori nyezina bigira bibe, kumbure tuzaza kugaruka mu nyuma. Wo tubwira umusaseredoti yatanguje paruwase kugira ngo duce dusozera nyene dutangura ibirori nyezina, ibindi turaza kubigarukako. Yego, iyo paruwase umusaseredoti yayitanguje bwa mbere, umusaseredoti w'umuzungu yitwa Gizepe Mara. Niwe atanguje paruwase. Mugabo ari mu bumwe n'umwungere niwe watanguza paruwasi mu bisanzwe. Mugabo akayishinga umusaseredoti abikurikiranira hafi. Niwe rero umusaseredoti wa mbere wo ngaha w'imvukira diocese ya Ngozi yatangwe kuyiza ko yo barinde. Nyakubahwa yahoze ari cigera c'umwepiskopi yitwa Rwantwaro Yize. Niwe wa mbere ayitanguye. Mugabo gusa shoge yari mwiburaniro, kuko yatangwa ari mwiburaniro, nuvuga ari imbere yayo cyane. Mugabo uwo twavuga ko yavukiyemo neza ni umupatiri mushasha yatiwe umwaka uheze. Turagushimiye cyane. Turabona yuko ibirori byamaze gutangura, none tubasabe tubakengurukire hanyuma twereka abakristo ingene biriko biragenda. Murakoze gose. Nuko rero bakristo bene wacu murabona yuko
ibirori byamaze gutangura murabona abatambiramana bariko baraza baririmbira baraje ubu naho hari urugendo rw'abasaseredoti bariko baragira dushaka rero yuko mubikurikirana murabona abakristo ni benshi bari hirya no hino tukifuza yuko ikinyamakuru cyanyu muza kugikurikirana kikabibereka mbere twabamenyesha yuko n'urubuga rwa diocese ya Ngozi nuriko rwabyerekana ikibiriraho murakoze.